wanje nuko muri benshi muri ko muratwumviriza umunezero wanje nuko mwamaze gushira urushinge rw'inyakira amajwi zanyu kuri 87 n'ibice bitandatu eka ndetse n'abatwumviriza biciye kuri wezi 3 akaburungu buja media akaburungu.com misi yose ku munsi wa mbere gusika ku munsi wa gatanu isaha 8 zuzuye neza gusika isaha 10 amasagera kuri 2 tuba turi kumwe namwe turabira hamwe itsokogwa kugira ngo ibikogwa mva bwenge isobore gutera biza imbere simba nije nyene mba ndi kumwe n'abagenzanje mba ndi kumwe na Asan H mba ndi kumwe na DJ Israel mba ndi kumwe na Linda Nikita Irangunda. Of course, my name is Ami Pro, the MC, the electricity. Yes, mungunde simile tsane bagenzanje muri B Sport Kiki Maquinto Alonso Yves Super Half hamwe n'umutumiro wabo Novance ku makuru meza ngino badushikirije mwumvise bitari bike bagarutse ahanini kuri championnat Primus League igiye gutangura inkino za Euro zarezibaye demi-finale Espagne itsinda Ubufaransa Copa America Lionel Messi Angel Di Maria baronka kanda amahirwe yo kuja gukina finale ya Copa America mu gutsinda Canada 2-0 harimo igitsindo ca Lionel Andres Messi. Mutkumviriza muri mu bihingi itandukanye mutkumviriza muri mu gisagara ca Bujumbura mutkumviriza muri mu ntara hagati ngondere ndabayikaze nongera ndababwira nti karibu sana mu kiganiro Hit Connection kuri Buja FM, the number one soca station in our country, the sound of Burundi, la meilleure des stations. Yes, mu kiganiro Hit Connection cuno munsi turaza kugaruka Kugiteramo gikomeye kigiye kuba Buza FM irumanije imyaka 10 iriko iratanga umunezero. Turaza gufata umwanya tugaruke kuri affiche final yarayisohotse muraza kumenya ni bande bagiye guperforminga muri Dunda na Buja FM. Hello Ngiriwe turaza kuza kuri caravan iriko iraba Sadbi Vania hamwe na drama bariko barazunguruka intara zitandukanye bidukundiye turaza kumushira ku murongo wa telefone witwa Bizimana Abubakar Karum Sadbi kugira ngo dusobore kuganira. Mwiriwe amahoro cyane yawe mahoro ari gutari murakoze ikibaruta Aloyize mugapike. Yes, Aloyize umeze neza? Wacha mumeze neza. Hewe Buza FM igiye gukora igiteramo c'amateka turi kumwe. Usiga ngo hayi. Yego. Bitanu ni maki. Oh ya ni nkayi tomate. Yes, big time, asante. Merci beaucoup. 61 10 10 00 61 10 10 00 tuza kwakira appel z'abantu batanu hama tugire ko namakuru twabateguriye. Allo
Yeah. na Buja FM hageze Buja FM tunda ngo na Buja FM tuzohakikana kuri hageze ine tuhageze imyaka 10 guheze Buja FM samirana ku butaka bw'u Burundi indakazoza indazosiba tubahomje Buja FM niho nzovanti niho tuzobaturi abaririmbira ngira ngo mu Burundi ababwesha makuru rangiranwa mu Burundi akantu ko gakaze cawongera ko gucya Ona munsi turumanije imyaka 10 twatanguye turi 10 tugiye kubikora bizotangura isaha 10 za gatondo siko yego ninde tugani ya man ndagukunda gose nanje ndagukunda cyane papa yego ninde tugani rero tugiye amakuru menshi ni Abel oui bukina nyana yego ariko Abel Dunda na Buja FM ni ngombwa tubane yego niyo nzobanzi asizobanuka kabisa urabwira abantu bibukina na bose bazoze yego tuzotangura hakiri kare hama oui uvise ko dufise na match y'abasani yego big time 61 10 00 61 10 00 reka twakire appel z'abantu batatu muduhikaze hamace tugira ko n'amakuru twabateguriye mwiriwe meze gute tuganira nande inde Allo inde Allo yamaze kuva ku murongo wa telefone ariko ndabona undi munywanya Allo ni gute meze neza tuganira nande Landrine Ego Musaga kujya kangahe ya gatatu kwa badodo hakera kwa badodo hakera muri Buja FM ntawuzi nukumubwira kubaka izina kabisa warubuze ngo amakuru ya be face on the floor uraza kuyumva ntugire ikibazo kabisa reka twakira umunywanyi umwe wa nyuma ku murongo wa telefone hama tugire ko nivyo twabateguriye 61 10 00 ndabona umunywanyi yamaze gushika mwiriwe Allo gabanya volume papa gabanya volume meze neza nane kubera ko duhamagara ugashiramwo volume nini papa ninde tugani inde Dongos meze gute papa uko bien uri hehe sindakumva neza ariko mze big time reka dutange bonus ku muntu umwe 61 10 00 Allo salama mze inde Lionel ego jina shaka kuja shirama ego sawa emeje kutuno turaza kubikubwira asante sana urakoze yes nuko bimeze reka amakuru yacu y'uno munsi tuyahere neza na neza hariya muri Dunda na Buja FM imyaka 10 irarumanye isamirizi Buja FM irikiraba umunezero imyaka 10 irarumanye isamirizi Buja FM yandikishije amateka abaririmbyi bagera kuri 30 bari kuri liste y'abazoperforminga itariki 21 z'ukwezi kwindwi hariya kuri lycée SOS kuvisaha zine za gatondo ama companies atandukanye yamaze gufata ya mbere
mu gusigikira kino giteramo ca Dunda na Buja FM. Muraza kubumva ni bande bariko baradusigikira muri Dunda na Buja FM. Of course tutegereza kubaha iteka bakwiye. Abangiye ukubwira nibo bazoperforminga muri Dunda na Buja FM tariki 21 hasigaye iminsi ngahe? Hasigaye iminsi 11 no kuvuga hasigaye indwi zibiri azo ari ku munsi w'Imana. Oya hasigaye indwi imwe bantu b'Imana, ino ndwi ivuyemwo harageze ino ndwi ivuyemwo iyindi ndwi kurikira Dunda na Buja FM irageze kabisa. Azoba ari ibicika muri Dunda na Buja FM, azoba ari bidasanzwe. Mu nkundire ndababwire abazoririmba. Hariho Magic Soul za Kingorongoro, hariho Zuma Marembo Black G, hariho Gusto Melanin Boy kuva muri We Love Muzika, hari mwanditsi w'indirimbo na Legenda Callinga online yitwa Lino G, hariyo usimuoni njoo huyo anapendeza asikutishe usimuoni anapendeza hana cha kukupa mama leo na kesho mimba kwako hata kutupa kikoropo Generenta Bin sange Generenta Bidondo Hazwario Obelix merci Diego Hazwari witwa Thompson The Voice Hazwari mwanditsi indirimbo Jenzo gutuma kuri kakanyoni abono gutumye ko bose baragukunda baragusaka asindirimbo yitwa mbe mukundiki yitwa Frank D 80 canke Frank Generation 80 tuzaturi kumwe n'umwanditsi indirimbo Fatimi Saraba dusenge igitoro kiboneke yitwa Mkombozi Lucifer. Tuzaturi kumwe na Mama Kabemba yitwa Vania Eyes mwanditsi indirimbo Dusma Ihela n'izindi nyinshi. Tuzoba turi kumwe na Arnovich Pole tuzoba turi kumwe na With Design, tuzoba turi kumwe na Fabilove Kamirigado, tuzoba turi kumwe na aba papa bakuze kudutwari baby biraharawe yitwa Kiri ku akili. Tuzoba turi kumwe n'umwanditsi indirimbo Seba yitwa Araflow. Tuzoba turi kumwe na Estanish Nishimwe Esther. Tuzoba turi kumwe na abisibuzu y'ubujyajya amasari n'inzigo n'ivyinshi uteye imbere biraba bagashaka kufa Emery Zuba. Tuzoba turi kumwe n'umwanditsi indirimbo inzoga nyinshi abana benshi uno musi ni pare yitwa Alvin Smith aka Lavash. Tuzoba turi kumwe na Nico Bora Uzima. Tuzoba turi kumwe na Nyita B-Face on the flow Rap Yuda Rap Goriati. Tuzoba turi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo uri bukubwa mbere je nawe tugikundana wambwira ko nduwa mbere. Mwanditsi w'indirimbo Nchokoza yitwa Double J The Bad Boy Killer. Tuzoba turi kumwe na mkali wa live music East Africa ndiki yatabanu nokoriki yatabanu sinchibuka ingene ngihenari bwakumenye ibihe bibi nanyuzemwo yitwa mkali wa live music East Africa Vishu. Tuzoba turi kumwe na Nakesa Naruka kama kipepeo wabaya kinuna tazidi chanua yitwa Niyonzima na Sor Salum Lolilo. Tuzoba turi kumwe n'umwanditsi indirimbo
tuzona bicanani baragowe yitwa MB Data tuzaba turi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo sabwe mana yanje ndarengutse sabwe Masterland azoba hari muri Dunda na Buja FM muri ko murumva ibi bintu biteye ubwoba biri ku murindi udasanzwe cyane hazo hariyo kandi reka ntahe subiri Burundi yo nataye uruzogi ndatashe yitwa Ninzi Johali ushobora kumwita Hali Jo tuzaba turi kumwe na nzenga Dr yitwa OLG Olege tuzaba turi kumwe na Troupe Amagaba tuzaba turi kumwe na this man tuzaba turi kumwe na uyu mwana ndazi yuko benshi bari bamukumbiye kuri stage agiye guswa kandi kugaragara kuri stage nyuma y'imyaka myinshi adaperforminga reka ndakumvisha indirimbo yiwe uyu yitwa this song ni my favorite song this song Karubu bono muze mubaze Zabula gumafata amadege n'amadege aza gusa mu biteramo nijambere muye na Zabuli nijambere muye na Zabuli ndagusomba ibintu byinshi cyane kwisi akusi umusi wa mbere oya nijambere muye na Zabuli nico kibazo no mwaka wenyisura mwanya muri gusumza kandi ya problem kare barankunda abonye Zabuli cinyibagira oya no ndakubaza Zabuli is my sister uravyumva rero wewe I'm nothing oya wewe uri mu sister ariko hariyo turumva hariyo utuntu twa ucubitaho ako turasa na Zabuli by the way murasa cyane musa none usaka ndabivugira ku radio oya ni bane ndabivugira ku radio karibu sana muri Pamoja imyiteguro igeze he muri Pamoja tuguma uvuge bike uvuga bike kuri zina Zabuli arabivuga byose bisigaye mu Kiganda kibazo nuko ndatwaza kuvyumva naho ndabona kuri mukwepa kuri bisigaye cy'icongereza oya jewe werindira mu mwanya yes Pamoja festival le 28 manda bisubiramwo basi nukuri uhagira karirimbo le 28 kuri sur du Nil turi kumwe n'abaririmbyi ngamaze kubumva Prince Mushindi abibaza ko gukizwa ari ububono muraza tubabwire go soit ni le 28 kuri sur du Nil kuva isaha 8 turi kumwe na Zabuli yamaze kwishira muri studio uno musi mu midiribo byo murumva ngene ari umuntu adasanzwe all along from Uganda Kampala turavuga birasatse oya byaramaze gusara azga gusayuka abantu bazama bigasara Zabuli I can give you one in my language. You guys have rappers in your language, you sound so cool. But you have good Luganda on the right beat. I sample you. Kulembera zeneme kugwa bige bigunda banayo mukisa gonze gwandi bade Womuri zatabaze kigambo cyobulamu bwo gweto telaga mage. Wow. Wabisigura I mean, bro, that was me singing scriptures. You see, because you go to church on Christmas, you don't understand my language. I know. But the Lord is thy shepherd. Yes, Zabuli, it's not your first time in Burundi. How do you feel? It's not. Apart from the fact that we sleep showering through the night because it's hot, Burundi is peaceful. Oh yeah, we shower. We shower, you wake up at 3, wake up at 1, wake up at 4, just to keep fresh and not feel like you're in our... In Uganda, you wake up at when? No. In Uganda, we don't shower. They don't even shower. Hey, Jesus, come back for this woman. We shower. They don't shower, man. Let me tell you. It's too cold, man. It's too cold. You can't shower in Uganda. I studied from there, by the way. Which part of the country were you in? Kampala. Yeah, no, you don't want to shower. Kampala is hot. Zeni wasayi uyu mukobwa yagiye ruguru. Yagiye ruguru from. Wenu wagiye Kampala. Wenu wagiye Kampala. Nukuri. Wagiye Kampala. Hariya shuse. Hariya kanyayimini. Wagiye Kampala jari. Wagiye Kampala. Muri 1900. This one was in Kampala, the rich side the part. I told him that I'm a rich kid, but he doesn't want to. Oh yeah.
I think you've not given pro money. So you keep talking about money, but you're not giving him money. Can you give me a difference between Burundian music and Ugandan music? That's the gospel industry. Yeah. I feel like Burundian music is so good. And most of your artists that I've heard, recently I started listening to new artists, like Victorious. This young man is called Mark Josh. He has the greatest insight about your music. This one tells me about everyone here, and he's Ugandan. And he knows all the lyrics, by the way. I can second his opinion if he can give you an opinion, because first of all, he's a gospel artist, but he's also a musician who follows what you guys are doing, and he's also a producer. He's a producer, wow. So he's apparently, I'm not supposed to say, but he's working with one of you guys. Yeah. So I think that question is really good with Mark Josh. And idea on, for real, because me, I know the old school musicians. I'm talking about the Prince, the Big Soul. People like Joe Jamaicano who not even want to sing anymore. So recently he's telling me about people like Victorious, MTC, him, because it's the music he does too. Redemption Voice. Yes, and what is his name? Danny who? Dan Rapper. Dan. Yes. Dan Rapper. Apparently, you guys, your industry for the last 6 years have not been around, has really grown, and that's a good thing. True. It's really a beautiful thing. So what can I say about Burundian music? I think it's really growing, and the excellence in the sound, because then there were less studios, but apparently it's now easier. And then the branding, these young people are really doing well. They're really doing well. Who is that guy, Apotre, something who does worship? Apollinaire. You guys, he's a legend. Now, those are the people who were really there then, but now there is really new kids. There used to be Fofo Favi. Fofo Favi. Right. Yeah. I don't know where she's gone, but and then there's Eteritika something. There's a girl who sings. She has a very beautiful voice. Audrey. You don't know how? No. Yeah, it's good. I am teaching you someone in your country. Can you expect the collaboration with Zabuli and Burundian music? I think so. I think it would be good. Like I said, I traveled with an artist who happens to be a producer. So we have the equipment and the Spirit of God is available, so why not? Mark Josh. Mark Josh. Yeah. That one, no, you use I think. Yeah. Kumbe muzamara Kutama. oya uyu mujama sishaka kumwamika ndabanda yimu kumbarakaze kandi mujamarazi ni Kirundi. Yeah. Oh, that one hears. I just want to Hears your language. Asa no kivuga? Yeah. Amasige kingana gute nga? Azicho kuja muri restaurant? Barabizi. Wo muvuge tu amasige kingana gute? Man, arasenga imana ikamwishurira ikamigisa indimi. I mean, bro. Okay, rindira. Waze twa Mark Josh. Yeah. Mark Josh. Waze mu Burundi ryari? Last week. I think it's expecting you to speak it in your Waze mu Burundi ryari? I can speak small. Last week. That is, what is that in Kirundi? Mundwi iheze. Mundwi iheze. Yes, Ariko, man, take 5 kabisa. Pamoja Festival izoba le 28. Yes. Izobera kuri Source du Nil. Ndasaka mabuja kwa kwise Zabuli Club. Oh yeah. Yeah. The anointing is here. I know. Okay, tubwire aba artiste Zabuli ari ngaha abandi ba artiste bazoba hari ni bande twite giki muri Pamoja Festival yuno mwaka ico tutabonye mu yindi myaka yose tugeze kuri edition y'umunani umwana afite imyaka 8 umunsi yarakuze aratambuka ariruka arazi kuvuga bimeze gute? Yes, uyu mwaka turi kumwe na God's Believers, turi kumwe na Edin Deyana, turi kumwe kandi na Enoch BLM, turi kumwe na MTC, turi kumwe na Prince Mushindi. Umva wose maze kuvuga akunduri excited mu maso ya mi friend ko ndabashaka. Oh yeah. Ikibazo cyawe rero ni kimwe. Just ndyoyewe cyane ndarira. Nsaka kurira. Biheze kugira ngo nze kurira neza. Sasa igizwe rya ukarira cyo twiruka. Oh yeah. Ndumva nubwo. Siko jeyo ndiko ndarira hari abakobwa baca banduraga tubandanye. Okay. Karagaciyemwo. Turi kumwe kandi na Prince Mushindi nkuko bababwiye. Turi kumwe kandi n'abadanseur HRD
turi kumwe kandi nande numu hyperman Eastman kuba muzi namaze imisi abikora neza cyane. Turi kumwe kandi na DJ Elizon, tuzoduseka n'ama stand atandukanye, ibintu bitandukanye na expo. Ukeneye kugura uduhudu twiza, ukeneye kugura ibintu byo gufungura bien sûr bizoba bihari. Hari tuzoduseka na stand n'ama stand arimo ibintu bitandukanye, no kuvuga nk'abantu bakeneye byo kuja kwiga hanze. Ivyo ni ryambere zobonetse muri Pamoja Festival, ukeneye kuja kwiga abroad. Kuri Pamoja Festival twazane byose ibikoresho byo mu nzu, abantu bakunda kudekora mu nzu bizoba bihari. Amifrachi yandabango Zare agira gure materiel zishaza mu nzu. Ubundi jewe ku mezi atatu ndimura nubu amezi atatu azoherejo urazodutore hama twimura Fresha. Yes, rero murumva ko ibintu bitazoba byoroshye cyane uno mwaka nukuza witeguye cyane ku mufuko. Yes, uzokuragirwa n'umudiho umuziki uryoshye cyane, ariko kandi uduzanye udufaranga twawe uzogerwa byo gufungura, ariko kandi ushobora gutaha uko nyene udatanya kantu gashasha muhira kugira ngo mubandanye mu vibinga in Jesus Christ. Yes, kwinzira turinzira gute muri Pamoja Festival uno mwaka, ariko kandi biratangura sangapi? Uherutse twarabona amabus yaraza kudutora, bimeze gute uno mwaka? Amabus arahari, amataxi arahari, cyane tuzokwideplace ni yes, ningene twavuze ivyo bavuga ngo kuhagirege we nta nivyuzi ya mifrana babwira bavuga kuhagirege sindakurikirana amakuru y'igihugu by the way ayigihugu kigeze ngana ndahe none mubagirege je sindimo shantu bigusa kandi Zabuli yavuze usa n'amafaranga umviriza ndakubwira jewe ndi umuboss uwi wawe naho nyene ubundi jewe bagfasha bagwiza tunga bambere batunze nzubwambere oya nzubwambere yo birasaje ushobora kunyita Ami Bill Gates tayari. Wow. Speechless. Yes, les amis, amatike ni 10,000 gusa. Si amarundi twisa magana twisa makenya no kuri amarundi vraiment 10,000 ni make gose. Yes, 10,000 uguze itike hakiri kare, amatike yatanguye kugurishwa. Urashobora kwironka kuri CLM kuri Eglise CLM. Kubatahazi ni warukavuze CLM Inzikara handi. CLM nagira ni kuri bayita gute nagira ni hariya bayita gute kuri Lake Victoria. CLM mzee. Abifana kumba mu basirimu uzu ubahe. Oh my God, what's wrong with you? Oya ubahe. Bamukibenga bi. Bamukibenga. Natwe twarabaye tugize. Kai niho nakuri. Namugibize. Yes, amatike ni 10,000 gusa. Uguze itike yakiri kare urashaka no kwigura kuri Bahizi rero kubatahazi umanukiye kuri kwa katikati station katikati ukatukata mu bubamfu ucubona mu buryo bwawe ahantu handitse Bahizi bamaze imisa bikora neza cyane ngaha anyu byo kudandaza amajuru n'amakafe. Urashaka no kwigura ku isengero CLM uri kuri face à face utera ugenda rike barabara ni gitwa gute amipro Rijai nkugenda muri Mukamenge ibintu byo muri Noro biranza nahuzi sawa sha. Yes, kuri CLM amatikira cyakuronka, ariko kandi ukeneye kugura itike kuri entre uwo musi nyene n'amafaranga 12,000 gusa. Ni kuvuga ngo iyo 2000 urashaka kuyibika kuri itike yakiri kare ukazoyinwa ifana, sivyo? Ukeneye kwicara muri VIP n'amafaranga 30 gusa kugira ngo wicare mu kibanza ciza citeka. Yes, hanyuma rero nibaze ko ari ivyo nibaza yuko atakindi kintu tuza kongera. Nibaza yuko uyu mukobwa yava muri studio akagenda still baranyirukanye nge manze mvuge amimpresi babona ndagiye none sivuze ngo byaheze. Oya turacyari kumwe. Still rero yo kwambara dress code ku bantu bakurikirana ama social media Pamoja Festival. Dress code ifoye ko Zabula yumva dress code Dress code. Either you do black on black, you see, or you can. I'm African, duh. Yeah. Black on black or all white. All white. Uzikuri murundi kazi. She is. Small. Kandi asa n'abarundi. Small. Pronounce n'abarundi. In the Zabuli. You're gonna Sumulula. Ofena ngenda rabasanga. Zabuli. Yo. Kera. Twe twaravuka n'umwe netwa Zabuli. Tumaze imisi twaramuvuze sinzi yuko ari. Are you getting what he's saying? No. Oh my God. No. Zabuli, are you fine? I am absolutely. Okay. The guy is he's backbiting. Oh my God. It is well.
It is well. That's a bro. Warikura banda. Okay, dress code ni blanc. Ibara gera. Gera, white. Ibara gera, hose blanc, 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 cyangwa noir, noir, noir. Reba abantu bambara ama blanc amipro. Ugasanga blanc we ni jaune. Nukuri muri Pamoja tukeneye blanc ya blanc cyangwa noir ya noir. Yeah. Kugira nyene ibintu bigume nyene biri. Mukeneye no. Blanc ya noir. Yeah, amipro. Blanc ya blanc. Ah, blanc ya blanc, pas na blanc ya jaune. Et noir ya noir. Nziko n'abantu birabura nkanje bambaye izera n'izera baba bameze neza. Na cyane cyane. Agenda kuba panchira Bisi. Mwamaze kuvyumva Pamoja Festival izoba le 28 tarehe 28 kabiri mu Kiganda ni Billy. Mbili Ni Billy ni. Na kwa 2 Yeah. 2 8 is a Billy. abiri munana. ebiri munana. Abile munana. Uzi mu Burundi uvuze umunana. Umunana ni buye. Abiri Bakutera munana. ibuye. Okay, Pamoja Festival is on Abili Munana. Yes. Now you start everything in Uganda. Yes. Okay, nga abiri mu munana. Now you say July biri abiri mwena. Billy abili mwena. That's Now you 2020. say July is Pamoja. Mwena. July. She does it. No, no, that one is too deep. May I Uganda. say only money in Uganda. So abiri mu munana is 28, 28. Lukumi is 1,000. But 2024 Mutwalo is 10,000. 10. Mutwalo mbili. Emitwalo ebiri. Emitwalo ibiri. Yes, sir. Mitwalo itano. Emitwalo ebiri then emitwalo etano is 50,000. Yeah, Mitwalo kumi. 100,000. Mi prodi mu ya. Yes, Zabuli, Yeah. tell us your experience in Pamoja Festival. For the past years, Pamoja has been a home, away from home. Because I came on the first one on the 2016, I think. Yeah. I was among the first artists who came here. And it's been a home away from home. Then I came back in 2018. Still a home away from home. I love the fact that most of your musicians do live music. And that's one of those inspirations I went back home with. Started doing a lot more of live music. Yeah. And the fun is real. First of all, you don't need to get high and drunk. No offense to people who have to get high and drunk. You just get high on the Holy Ghost. Oh, hallelujah, Jesus. So anyone coming, this is me sounding an alarm to all Burundi and nearby countries that can hear us from Buja FM, 87.6 FM. Come ready to experience the power of God. Come ready to experience healing. Bring the sick, bring the lame, bring those with one eye and they need another one because the Spirit of God is going to be running without I'm telling you. Someone is about to collapse. Ushers, we need ushers here. We also need tithe and offering. Yeah. How can I expect for you this year in Pamoja? Good music. Good The vibes. Spirit of God, high on the Holy Ghost, like a high all the way there. Come and see a woman who doesn't need to get naked to show you that gifted and anointed Wow. is awesome in God. Uzi ikintu kimwe kiyora kiba. Wow. Zabuli ariko araperforminga mandi imbere. Really? Cyasubira inyuma. I can guess a few of the things. I know. Mbazi impamvu kubera ko usubira inyuma. En fait bahamagaye MC. Tugiye kwakira best female artist in East Africa. Zabuli, make some noise. Mbandi imbere. The guy goes behind. Zabula chanzi nyuma. Uzi impamvu Zabula aririmba akaca kubita ibintu bita akaca babwira ijambo ry'Imana. Mu kubabwira ijambo ry'Imana zemba numva yuko hari umuntu abagirako. Sasa ufisa madaimoni msikiwazi kwe kutugenda. Oya sama daimoni. Umuziki mwiza ntushobora kumva uri imbere. Umuziki mwiza umva uri inyuma. Nikuvuga ngo bari ko baravuga ubwa mbere bako bavuga umuziki mubi. Oya. Ndagufashe. Reka ndabigusiguriye. Urabona iyo wagiye kureba mu artist ukunda. Zabuli ndamukurikira. Umurabira kure ukaraba performance yiwe. Urabyumva? Well, thank you.
ukaraba. Someone is A blushing. compliment is a compliment in any language. So I know. And you are keep talking. Keep talking. Wow. Yes, nous sommes 61 10 10 00 61 10 10 00 nitwa Ami Pro the MC ini Buja FM ini the number one soga station in our country, the sound of Burundi, la meilleure des stations. Turi kumwe na Claudia. Hein? I'm surrounded with the people who don't know how to say my name. That is, they say you have to put the accent. You speak French. I mean, promubwira mvuga izina ryanje rindi sha mvuge narivuga. English is enough in Uganda. When I start getting international more. Elle s'appelle Claudia. Savula. Elle s'appelle No, you said the Josh. other name. Non, elle s'appelle You said the Claudia. other name, Maryse. Okay. What was it Okay, original? no. Let me teach you French. Okay. Wow. Elle s'appelle Claudia. Je m'appelle. Non, toi tu t'appelles Zabuli. Sorry. How do they say what is your name again? Comment tu Comment t'appelles? tu Mais comment tu t'appelles? t'appelles? Je m'appelle Zabuli. Ça va pas? Ça va très bien, Zabuli? Ah, mais faut dem. Est-ce que nous 61 10 10 00 61 10 10 00 turi kumwe na Zabuli, turi kumwe na Claudia baje kutugira kubijana na Pamoja festival. Munywanyi ku murongo wa telefone mwiriwe. Rama ibyo. Ikibazo cyawe ni kimwe, uzi kubaza ikibazo kimwe mu Cyongereza cyangwa kimwe mu Kiganda. Atarugura tashe. Mu Kirundi cyangwa mu Giswahili hakuna. Mu Kirundi cyangwa mu Giswahili? Yewe. Kirese uvuze ngo Pamoja festival arabyumva. Uwo najua ni Sheba. Ni nani? Sheba wa Sheba ndo nani weye, Sheba ndo nani? Huyu ni mtumishi wa Mungu. ona mjua sana ni lili Yesu toa mwalo. Wa Mwaro. Imwaro razi. Jamais. En fait, Zabula dit urazi Kupa complex. Kupa complex in town Kampala? Oh yeah, uli mwana wa ali kunasa. Kulaba. Woma bwe buyaye. You do understand what I'm saying though? Uli mwana wa street. Urazi ahantu bita Bunga. Yego ndahazi. Bunga urazi. Bunga iri mande ya Nomad. Yeah. Uraona Nomad? Yeah. Urazi Pyramid. Yego. Pyramid urazi. Urazi Kololo. Yego. Urazi Mbalala. Yego. Kuri ya station Mbalala urayizi. Ijya barundi burukira akabashe bara. Oya jencha mukire. Abara ama station menshi. Mukire urabona station iri hasi. Oya ndiko aho nagiye narahagiye ariko jencha mukire. None nitwa noca mu hasi gute? Kandi byo birumvikana. Noca hasi. Iri kigenda joro. Imbarara ndahazi. Urazi Mbalala? Urazi nje naranashikiye ahantu bita for this motel. For this? Where in Uganda? Barara, yeah, in Barara. No, not Mbalala. Where? Kampala town. Where? Kansanga. Ah, you're talking about Munyonyo? Speak Resort? You speak we speak resort. You're lying. Uzi reka nakubwire. That guy is Harandi lying. hanu bita. No, wait. Not Serena. Bahita. No. You can't Bahita. Wait. These are expensive things. Me, I'm friend with Eddie. Ono Do you know mwana Eddie? azala warankayo. Akuzalawo. I'm friend with Levikson. Do you know Levikson? Of course I do Levikson. Levikson is my brother. Yeah, good people. Levikson is your brother, Zabuli is your sister. This guy is a moyai, by the way. Tell him you're in the brotherhood of Jesus. Amen. Everyone is a sister. No? Yes. No, ndiko ndaraba hanigene yitwa. And the place has refused. Where is it located? Yali watu atunyumiza oluzungu lwo olusigaddeyo. Ngera obulango bw'abakama baffe nga bwalowooza. Opposite at Arena. Arena, Hilton Arena. Speak apartments. No.
61 10 Allo. Yes, hello. Mambo. Mambo safi. Umeze neza? Meze neza. Ego. Banyita kingi fo Florisi wo kusambusa. Mwami w'isambusa. Oya so mwami w'isambusa. Sambusa. Andiko. Yo. Ndakubaze. Mbaza. Yeko numeze vuga baririmbyi bazoperforminga kuri Donda. Mani guha umugisha turi kumwe na Zabuli. Ese ubundi iyo dutumiye umu artiste banza umuha agaciro. Hama ivyo binduze kubibaza mu nyuma. Turi kumwe na Zabuli baza kubijana na Pamoja Festival. Bitari ivyo bye. Allo. Mambo. Uri Burundi. Uri stade. Ori muna Uganda. Soko Jonsale kona tumareke mirembe nango ori otya papa. Ompa mukachi. Yabivude mudda. Yo. Baza ko barako baramugurisha. Yibaza ko abuze. Yibaza ko abuze ati mwinjira baraza kwimura. Arena mubalula. 61 10 00 undi munyanyi ku murongo. Allo. Hello. Mambo. Pipi sasa. Fresh mambo uko bien. Sawa. Natwe turi sawa turashima Imana. Eko tunashimira. Ushaka kubaza Claudia ushaka kubaza Zabuli. Uno munsi nanu amaga. Uganda is making people. Yeah. Allo. Hello. Yeah. Okay. Fresh. I'm bro. Yo, the MC. Yeah, Shajaki from Kamenge. I want to talk with Zabuli. Zabuli. What's up, Papa? What's Zabuli up? is here. Zabuli. What's up, Papa? Are you coming for Pamoja? Pamoja Festival. Yes, are you coming? Should I expect We you? must be there. Wanji? Wanji. It means, what's up? I didn't hear what you said. Sorry, me. I don't understand this Ugandan language. So are you coming for Pamoja Festival on 28th of July? Yeah, I must be there. You are coming. Are you coming with family? No, I don't think so, but with my friends. Okay, do you have a girlfriend on that team, or we should plan for one for you this side? I'm not single. We plan for you, eh? Yeah. Banu b'Imana murago. Banu b'Imana murago. Banu b'Imana muzoryohe. Banu b'Imana. Murago tuzoryohe. Yo. Ibaze. Mumbabarire cyane. Uyu ni umwanya mwiza w'amasengesho. Pamoja Festival izo bitariki 28 z'ukwezi kw'indwi. Izobera kuri Source du Nil. Munyumvirize neza cyane. Iyi niyo event bimaze imyaka 8 irikiraba. Iyi niyo event umuntu ayijemo ari ubuzima. Iyi niyo event umuntu ayijemo ataha aryohewe. Iyi niyo event umuntu ayijemo ataha asa umunezero ntange. Ibazo no mwaka twabazaniye Zabuli kuva Uganda. Zabuli si umuganda gusa ni n'umurundi kazi. Yeah. Impamvu uvuga ko ari umurundi kazi. Iteretika. Amasengesho barayise. Ndakubaza. Kujo moyo. Sorry. Someone was in the Hello. spirit. I know. Sorry. Hello. Yo. Ubuza gute? Ngwiki, ngwazari ibyo gufungura. Reka bakwishure. Azari ibyo gufungura. Cyane gose. Azari iki niki. Hazo hari amastendi inyama amasambusa, amarorexe, ibyo kunwa, byose dushaka cyose gihari. Muzodihisha. Wari mu boss. Abi pro. Of course. Ndi yangaye kugira ngo ninjire. Wewe. Sawe vraiment riha $300. Ndiye? $300. Nawe nyine mbona ari make kuri we ndavye ngene umeze mbona wenga wari $300. Bon. Nashaka kuyari ariko urangaye. Nakubwiye make. Ngiye make.
ashaka kuriha ariko urangaye twari kuvuga nkangaye $1,000 kandi naho nyene mukanyicara kana tantebe hagarara. Yes, mukurangiza ibutsa abantu. Yes, my people. Okay, mwamaze kumva the Pamoja vibes nukuri vraiment muzosi please. Ni le 28 z'uku kwezi nyene kwezi kwindwi kuri Source du Nil tuzoba twahisikiye aba jeune aba papa aba mama abantu bakiri bato kuri za vibes kandi vraiment niho hantu uzoza koronka ubuzima koronka n'umunezero kandi ugataha utari high, you know. So tuzo turi kumwe n'abataha utari high. Kweli utari high, I mean muri high wanyo ibintu apana ya high waje arakubita sorry high regano mu mana tuzo turi high with the Holy Ghost, the Holy Spirit. Yeah. Rero on ari ndini mivuga ngo uva muri boîte nanje nkaja muri church utahuri bad nanje nkata handi fresh wewe abi proud. Yes, tuzo turi kumwe na MTC. Tuzo turi kumwe na MTC nukuri kwimana ndabasavye muze muhabe MTC zo bayahisikiye murabizi bari kuri stage gene babimeze zo kumwe na MTC team yose nizobiri. Tuzo turi kumwe na Millie Songs nukuvuga Agila, Dan Rapper, Isaac CG. Nuze murabazi bro bamaze bisabikora neza tumwe na Prince Mushindi, tumwe na Edin Deyana, tumwe na Enoch BLM. Tuzo turi kumwe kandi na Girls Believers n'abadanseur nukuvuga n'aba hypermen zo two turatamba ibintu byasaze. Tuzoba turi kumwe na the best female. I keep forgetting Zabuli. You have Moji Short Baba from Kenya. You have Holy Moti from Uganda. This one. You know Chris Ero? This one is you know that guy? He's coming. I know the song. He's coming. Hey. Yes, from Kenya. Now he's like you're no longer the superstar on that day. No. I don't want to be a superstar. I want to be a villager just so I can make noise. Yeah, I can be the villager. I know, you guys noise. Be there. Zabuli has over Zabuli invite people to come in Pamoja. People of Burundi, we love you. The fact that you've loved us over years, it's the reason why we come back to give back from what God has given us. Pamoja Festival is here for all children of God who love Jesus and they love loving Jesus. Come be cool on that day. We don't need to get high on booze when the Holy Ghost is here. Come ready to rock and party, and most of all come to fellowship with the children of God. We can't wait to see you. I'll be there with Mark Josh. Mark Josh. Thank you, Zabuli, for coming. Mina. Thank you, my sister, for coming. I know. Yes, Coco wakoze. Umunyakibenga mwakoze. Ngagatse na. Ariko kwereke mukunda ugenda. Oyo muyimbi nakugambye da anmipro. Yakujja mu Kampala. Tukulage Kampala. Oyo chairman. Me, I'm the mayor. I mean, you can't to Kampala, that's our mayor. Me? You don't want your driving permit to come out first. Everywhere. I mean, what do you use? You've crossed the border to be the mayor again. Yeah. He's gonna be performing. That's what I kept telling you. Reka tumuhe aririmbe gusa gato akunyonyole neche wadde obuuzizza ku music we Burundi no we Uganda. Or Uganda. He's doing some collabos by the way. Okay, ririmba. Omugwano gondaganze kuwanenja onana obulungi nekisa Yesu wasukuruma ye. You're the source of my energy. Kankulina sit your enemy, I don't fear. You never leave my side. Yegwarwana nempangula. I say that's enough. Therefore, Pamoja and come experience. Wait. Hakuna kama wewe tewali kufanana.
Hakuna challenge tewali akubuganya. Hakuna kama wewe. Tewali akufanana. Nobody is Hakuna like kama wewe. Yes. Swahili. Yes, that's his song too. Hakuna kama wewe wa kufanana So na. tewali akufanana, nobody is like you. So tewali akufanana is Uganda. Hakuna kama wewe is the Swahili. Swahili. He has good music. He's a new artist. Big man. I give you a promotion. Thank you. For reals though, we pray for everyone who is coming to travel safe. We leave a blessing on this station. Pro, may you be favored. Sponsors, bring money. Let Pro eat it. Bring money. This man is doing a good job. He's making noise for the country productively. Pro, may God favor you. Amen. May these people live to know that Pro is a legend in the radio game. Thank you. Also, you pray for those big gigs for people to pay you, right? Zabuli, thank you. Thank you. I'm so happy to see you.